Cozy Corner. Alors, le projet dont le promoteur Démoné Zéro Esther qui a pu totaliser 80% des points. Le premier projet, c'est Trans-Eco. Avec comme promoteur Ilan Bonanini, qui a pu totaliser 83% des points. Nitwa Munezero Esther, mvuka mu ntara ya Karusi, komine Bugenyuzi. Nitwa Divine Irambona, ndarongoye ishirahamwe nkaba nije narifonze iryo shirahamwe ryitwa Trans-Eco. Nitwa Nsabimana Alexis, mu ntara ya Cibitoke, komine Mugina. Nitwa Kamona Epipode, naserukiye koperative Twisubireko, ni koperative igizwe hanini n'abatwa muri rusange. Ndanezerewe cyane gose kuba twari twarashoboye guhiganwa turabajene benshi cyane gose, hanyuma nkaba nagiriwe amahirwe yo kuba uwa mbere muri abo bajene bose twari twashoboye twese gutanga imigambi, aho byagaragaye yuko umugambi wanje ari uwo mugambi w'akabigi. Ndanezerewe cyane kuba nyine nashite kubyina nifuza. Turanezerewe kuko si byo twari tumenyereye cyane kuba mu aya mahiganwa kugira ngo dushobore kuyatsinda, ariko nk'abatwa muri rusange twumva tunezerewe ku bwabo abateguye iri higanwa, byerekana neza ko natwe ejo dushobora kongereza ibikorwa bikaba byinshi, ndetse tukaba twifuza no kuhimiriza bene igihugu batari bake ko icaci sizari gishobora kuvamo umusaruro. Natangaye cyane mbonye ntawukanye le deuxième prix muri competition Shika Awards, mu gihe hariho abandi benshi bafite amaproje meza cyane ari plus innovant kandi ari beaucoup plus muri thématique y'uyu mwaka kurusha iyiwanje. Burundi Cozy Corner est une société qui vise à la création de l'emploi pour les personnes vulnérables et à travers le recyclage des sacs usagés. Twita amagunira mu Kirundi, tukaba rero dusanzwe tubihinguramwo ama-accessoires de décoration. Mu gukora ama-accessoires de décoration turakoresha amagunira yaheze, nico principal, amagunira yaheze, amahembe, amashugwe, ibiyo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, surtout n'inkono. Société yitwa Société des Jeunes Visionnaires de Rushima, ni société ifise intumbero yo gukora imiti kama yo gupomba ibitego. Hanyuma rero duhejeje gukora iyo miti kama, bijya bisigarizwa ntiduca tubita, turabandanya tukabihinguramwo ifumbire kama yo gutabira ibitegwa. Hanyuma rero amadeshe ya nyuma nayone ntituyata, turaca tuyahinguramwo ivyo kurya vyo kugaburira ibitungo. Iyi koperative Twisubireko dusanzwe dukorera cyane mu caci sizari, mu ntumbero yo kugira ngo tukigwize twongere kandi tugikoremo ibishobora guhingurwa muri co, haba kugwiza imigozi ikoreshwa mu mabanki, haba gukora amatapi n'amasakoshi, byose biva mu caci sizari. Activité principale niyo gukorekta amadeshe, kuyavaloriza no kuyahingura, kuyakuramo ibitekerezo bibora bitonona isi, novuga les emballages biodégradables mu gifaransa. Ivyo bitekerezo bibora biva mu bitumbatumba vy'ibitoke, hari abavyita ibitumbatumba, hari abavyita ibigumbugumbu vy'ibitoke, tukabikora mu impapuro nazo zikavamo ama emballage. Izi miliyoni zitanu turazishima nk'agashimwe twahawe uno munsi, ariko ntizikwiye. Turifuza yuko habonetse abo bandanya badufasha, umugambi dufise uragutse.
dufise ivyo dushaka kuba twogura kugira ngo dushobore kwagura umugambi neza. Aka gashimwe twarose karadutera intege ko kubona yuko ivyo turiko turakora bifise ico bivuze mu gihugu cacu. Bivanye n'ibikorwa dutegekanya ntigashobora gukwira ariko kazosahiriza, tukasaba n'abandi bashobora kubona ko umugambi ushobora kugira ico ufashije mu bidukikije gushigikira mu iki caci Sizar nkuko gishobora gufasha bene gihugu benshi kigafasha n'igihugu mu bishanye n'ibidukikije. Oya nikarakwira vraiment kuko dukeneye uburyo bwinshi ariko ça va vraiment aider quand même. Izo miliyoni zitatu zizotuma turonka aho dukorera kuko twari dusanzwe dukorera online, zizotuma turonka aho dukorera, tugura ama materiel twari tubura nk'imashine n'ibindi, aussi twangaja n'abantu nka babiri badufasha kugira ngo ishirahamwe ryacu rironke success.